kuri twebwe turongoye federation rero n'akanyamuneza kadasanzwe kuko ku mwaka ugira kabiri wikurikiranya federation y'u Burundi yahawe iteka no gusubira gutegura iri higanwa mpuzamakungu twita World Tennis Tour 2024. Iryo higanwa ryari ryabaye mu mwaka wahera, akaba ari naco gituma bashoboye gusubira kuri dushinga kuko ryari ryagenze neza. Iri higanwa ry'uyu mwaka 2024 rikaba kandi ryatewe inguvu kuko uzotsinda azotahana amanota 35 kuri 25 yarasanzwe atangwa mu bindi bihe. Muri uyu mwaka rero no bamenyesha yuko iri higanwa ryitabwe n'abakinyi 57 bari kumwe n'ababaherekeza n'ababafasha. Abakinyi bavuye mu mihingo y'isi yose no bamenyesha yuko hariho ibihugu 27 kw'isi bizoba biserukiwe muri iri higanwa rizobera ngaha. Tukaba ari akaryo kadasanzwe yuko igihugu c'u Burundi gishobora kwakira abantu nk'abo. Igihugu c'u Burundi kikazobonwa kw'isi yose n'abantu barondera baraba tennis. Iri higanwa rero rizoba mu ndwi zibiri, rikazotangura indwi ya mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane 2024, ihere itariki indwi, hanyuma indwi ya kabiri itangure itariki 8 y'ukwa kane, ihere isozerwe itariki 14 z'ukwa kane nyene. Imamacha akazobaba imisi yose muri ico kiringo cose kuva saa 3 zo mu gitondo gushika saa 11 zo ku muhingamo ku bibuga vyo ngaha kuri Entente Sportive. Kuvuga ko rero mu ndwi zibiri zose tuzoba turi mu munsi mukuru wa tennis kuko twakiriye abantu bavuye mu mihingo yose kandi arabakinyi bari classe, no kuvuga ko umukinyi wa tennis bawugize umwuga. Muri abo bakinyi rero twiteze harimwo umukinyi wacu Murundi kazi Sada Nahimana mubona ngaha azogira amahirwe kuza guhangana n'abandi ari mu hugu ciwe, kandi tukamwizeza twizere nako ko azovyifatamo neza. Hakaba n'umukinyi kandi Alice Robe w'umufaransa kazi ari nawe yari yatahukanye ihiganwa ry'umwaka uheze, nawe akazoza kugira kandi ashobore kurwana n'abandi kugira ngo arigumane. Murumva rero yuko twiteze amamatch adasanzwe, amamatch yo ku rugero rwo hejuru. Nico gituma nasaba mwese abamenyesha makuru muri ngaha ko mugira uko mushoboye kugira ngo izi nkino muzimenyeshe abatazoba bashoboye kuza. Ngasaba maze bishoboka yuko umwe muri mwebwe ari ngaha yogira n'imiburiburi ku munsi article novuga avuga kuri tennis mu Burundi. Ngahamiriza kandi n'abarundi n'abandi bose baba mu Burundi kugira ngo bazoze kuraba iyo mikino ari benshi, kugira ngo abarundi n'abandi badufashe. Twibajije yuko vyo bavyiza kurihisha amafaranga novuga matoyi kugira ngo abantu bazoza ari benshi. Ico gituma ku munsi tuzosaba kugira umuntu aze kuraba umupira 5,000 gusa vy'amarundi, umuntu agashobora kuraba imikino yose izoba yabaye kuri uwo munsi. Hanyuma kuva mu gice ca nyuma gishira mu gice ca demi-finale na finale, ayo mafaranga tukazoyaduza gushika ku 10,000 vy'amarundi. Ariko naho nyene twababwira yuko aguma ari make cyane, no guterera nitwovuga ngo nukuza ngo muje kuriha. Twebwe rero kuvyerekeye federation twariteguye kugira ngo higanwa ribe mu bihe vyiza, kugira rigende neza, kugira ngo nabaje gutembera mu Burundi bazomererwe neza umwanya wose bazoba bamaze ngaha mu Burundi.